Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi. Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri kiganiro kidasanzwe, kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Kuri mikro muri kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA. Ivyo tugomba kubashikiriza uno munsi tuza guhera kubaha intahe maze tubabwire n'urutonde rw'ishengero, turaza kuno kubaganiriza ibidasanzwe bijanye n'ivyo tuko turasengera muri no misi, tuko turasenga dusengera kubijanye no guhagarika impfu zimonogoza kenshi mu mpera z'umwaka. Turaza kuba rero intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shingo rya Hope Church. Yesu ariko akorera abantu benshi ibintu byinshi cyane, kandi benshi bariko batabarwa. Turiko turabona abantu bafise ingwara zina ziriya batarwagwa, Yesu abagirira neza. Si twe tubikora, ariko ni Yesu abikora muri twebwe. Rero turagwaye kaze kugira ngo nawe Yesu aza kugire neza ku munsi wejo, nawe uzoze utabarwe. Twama twinjira amiga 3, amiga ya mbere injira igihe cy'isaha 2, amiga ya kabiri akinjira isaha 4:45, amiga ya gatatu akinjira isaha 10 zuzuye neza. Ndasubiramo, amiga ya mbere ni isaha 2, amiga ya kabiri isaha 4:45, amiga ya gatatu ni isaha 10 zuzuye neza. Turagwaye kaze rero kugira ngo uzoze nawe ku munsi wejo utabarwe. Muraza kumva zimwe mu ntahe, sintahe zose z'ivyo Yesu yakoze muri Hope Church. Oya, Yesu ariko akora ibintu byinshi cyane, ariko ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze wiyumvire canke uze nawe ugirirwe neza mu bandi, Reka ndagwe umwanya wo kumva zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko akora. Sintahe zose, oya, ni zimwe mu ntahe. Yesu ariko akora ibikomeye byinshi cyane n'ibihambaye n'ibitangaza mu shengo rya Hope Church. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uzobe nawe mubazogirirwa neza, ego cyane. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, akube hafi. Reka inyuma y'izi ntahe rero Pastor Jackson NKESHIMANA cangaruka muri studio kugira ngo tubandanye tuyaga. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Hallelujah! 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 Ndakunda Imana cyane gose. Gituma nkunda Imana mpora nibuka aho yankuye, ingene nakoreye Satani imyaka myinshi ndi mu vyaha bitandukanye. Na kintu cya mbere kiyora kinera gushima Imana iyo nibutse ivyaha yankuyemo. Imana yankuye kure, Imana yandinze byinshi. Nkiri umwana w'umukobwa nagendeye mu vyaha bitandukanye. Intahe yanje narayitanze muri kanguka, yari intahe ikomeye cyane, ku buryo Kristo ndi ku Mana yandondeye arambwira ngo iyi ntahe yawe kwikomeye cyane. Ndamubwira niko biri nabivuze kugira ngo bandi bose bashobore kubohoka. Hari gushobora gukorera Satani ukavuga ati mbega Imana izombabarira, ariko nasanze Imana ari nyembabazi. Niwemera ugaca bugufi imbere y'Imana izokugirira neza. Nta kintu cya mbere nubwo turi ngaha mu gihe utarihana ntacyo uri kurakora, no kubwira ngo uri kukorera mu busa. Ariko mu gihe wihanye icyaha, naho utobwira Imana ndakenye canke mbuzi ico fungura, Imana iragikora. Naho wakwiruga imbere y'Imana uri gusaba imbabazi gusa vyonyene, Imana yo kushira imitwaro yawe utayisabye. Rero ndakunda Imana cyane, kandi nkakunda umuntu yizeye Imana akayigira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwayo. Ntabwo na nk'umunyavyaha, ariko cyane nkunda baza kuri Yesu. Hama ikintu gitumye mpaguruka ngaha nshimira Imana, by'ukuri ndashimira Imana. Igihe nashika ngaha nza kwinjirira ngaha, narakunze inyigisho z'uyu pasiteri wa ngaha, ndazikunda cyane, sinzi ukuntu nabibabwira, ndazikunda gose. Kubera iki? Ndakunda umuntu agenda atugaburira mu buryo bw'impwemu indya zitandukanye.
ariko hari ibintu usanga tugenda twaraboshwe tutazi ingene dushobora gusenga, ariko ukuntu agenda aratwigisha ingene dushobora gusenga n'ingene dushobora kubohoza ivyacu canke umugisha canke iki, uca usanga urumva uri kugenda ivyawe biriko bigenda biruguruka, kandi warasenze imyaka myinshi igihe kinini ariko ivyawe bitaragira gute, bitarishugwa. Jera ikintu magaze ngashima Imana vy'ukuri, twebwe tumaze kubaka, Imana yaduteye iteka twubaka ngaha mu Gahahe, twubatse turimuka, nukuri nari maze kwibwa incuro 4. Abasuma bakinjira mu nzu ahantu tutarashira plafo bakinjira, ariko ngoma ndabwiza ukuri, nukuri maze gushika ngaha muri runo rushengero icyantangaje ni kimwe, harageze ahantu ndabwira Imana ubugira kanere n'icirigira kanere, nibwe n'umwana rero wo mu nzu ntunze, ninjiye muri douche aca arinjira mu nzu, acatora telefone, acatora na laptop y'umutantine yari yampaye, hari byo nako ndayikorerako, acatora na flash, acatora n'amafaranga yose, aca aratekera aragira gute, aragenda. Itelefone ryamubona hajya niyo yari yatwaye. Mbo ndaja mu nzu ndavuga ati Mana, jewe ko nahevye ibintu byose nkagukorera, nkavuga ati nta satani nzosubira gukorera, ndakwinginze iyi ncuri gira kane kwibwa n'umwana jewe ndiko ndafasha, ndarusha, ndababara, ndabwira Imana, ndiko natembera mu nzu nk'umusazi, ari umusazi ariko ndiko ndarira, umwana yagiye namurondeye namubuze. Mbo ndatangiza kugira ngo bazomunshakire, biranka, bimanze kwanka ndaja ku karago, ndabwira Imana, ngize Imana ndakwingiza unkorera igitangaza. Rero uwo mutantine wiyo ntuzenya yari kwambwira ko akeneye iki laptop yari yo ku kazi ahakorera, bariko barayishaka, ni kuvuga nategereza kucandiha nubwo ivyanje vyagize gute, vyagiye. Ndabwira Imana rero kugira ngo Imana ishobore kugira gute, kungirira neza. Nukuri Imana yararavye amarira ndiko ndarira, niriwe ku karago ku mugoroba. Igitangaza rero habaye ngiki, igitangaza cyabayeho mbukeye, mnavuye mu masengesho ndi mu ijoro ndyamye, mbukeye mu gaturuturu nzanumva umuntu aje kudodora, adodoye arambwira ngo vyuka cyagisuma bagifashe, nguva Mana we uri Imana imeze gute, Imana ni nziza. Nukuri Imana irashoboye, ibidashobokera abantu b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ngoma ndababwiza ukuri, wa musuma tumufashe, ndabwira ati ntimumukoreko. Muzi bamufatiye hehe? Bamufatiye mu Rumonge, baramunzanira, umuntu amuzanye aramushikanira nangahanye ni Bujumbura, bamushikanira baramuduha, mbo turamutwara ahantu, aravuga ati reka ndabereka ahantu ibintu nagize gute, nabidandaje. Telefone yanje yari idandaje kwayo, laptop yari idandaje kwa, amafaranga yo yari ivyo cyuvyumva, ubu flash bwose ntabyo kubaza ivyo. Ndabaza ati twereka ahantu wabidandaje, baradutwara ahantu hambere, hari umuntu nyene akomeye aho yantu yari yayigurishije laptop yo gwangira mu majana, yayidandaje 70. Mbo telefone nayiguze 290, ayigurisha 60. Ayigurishije hose aradutwara ahantu yabigurishije, barabimpa byose. Urumva igitangaza Imana yankoreye, ibintu byari guhagara amafaranga, nukuri turavye amafaranga yari amafaranga menshi cyane, ariko Imana irabingarukanira byose kiretse amafaranga n'intuza, ariko ivyo ntabwo byari ibintu birebire. Umva Imana yumva amasengesho yanje, irabona ko nashobora kuri ikintu ntivye, kandi naje naribwe, Imana ingirira neza. Ikindi gitangaza rero yankoreye, kubera bari bamaze kumenyera ibintu byo kwibwa, maze gushika ngaha ari ukuntu umpaseri ahora atubwira ngo twatura ijambo mu kwicara canke mu gutaha, akavuga ngo yindwi ngo sinzibwa. Ndavuga ati Imana ngiye nagira rero ahantu mbaba ati ngo sinzibwa n'ingere bangesheje abasuma, izi Imana izo bingiriye neza Mana. Nukuri naravyatura kuburyo ngire umuntu turi kumashavuga ati umukobwa nibiki, nje navyatura mumirije, umenga niko nabwira nyene satani ko nazosubira kwibwa. Ngoma nababwiza kuri gitangaza cyabaye, umusuma yarinjiye mu nzu, yinjiye mu nzu, eko inyuma yaho yarinjiye mu nzu, arinjira mu nzu, nta kintu na kimwe yatwaye. Nariyumviriye ati ngira yinjiye mu nzu, Imana yaguma imutera ubwoba, ngira ikamwereka ko hari abantu bagira binjire, asohoka nta kintu na kimwe agize gute. Ico ni gitangaza Imana yagize gute, yankoreye. Kuva uyu munsi sinasubira kongera kwibwa. Igihe cyose arinjiye mu nzu, narinjira nkabanza nkaraba, igihe cyose nashitse mu nzu namanza kwanza nkaja kuraba mu cyumba, nkaraba ko ibintu byose bikwiye, nkaraba ingene ibintu byose bimeze, ariko ngoma ndabwiza ukuri sinasubiye kwibwa. Ijyo nibitangaza Imana yankoreye ndi hano hantu. Rero navuga ati by'ukuri ndakunda ujya mu ngeri Imana imuhezagire, imusiga amavuta, imuzamure, imugeze kure, naho atigeze yibaza ko azohashikiye amushikane.
Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nikakuta pasteur eko na ubiri juu ya oga. Nikasikia naanza pona na siasikia mahubiri mzuri. Pasteur akasema oga ikikuwa imani nenda mbali. Nikamwambia Mungu nisaidie oga ende pembeni kadogo juu imani yangu simame. Na kweli Mungu alisikia akayatenda. Nikakuwa na kaimani kadogo na njoko nilisimamia mpaka leo. Nikalomba rendezvous na pasteur. Mercredi tukaongea. Ngisi kwanza alinipokea nikasikia tena napona. Akaniongelea mpaka na lugha ya kwetu, namshukuru sana pasteur. Akanishauria, akanipatia maverse biblique, akaniambia wakati ile oga nafika kuwa na tamka hii maneno. Na wakati nilitoka nikasikia sasa inajiagrave. Nikaendelea kutamka ile maneno pastor aliniambia. Mie nilikuwa nalala nikisha kunywa dawa ya usingizi. Lakini wakati niwaanza kuongea na pastor nikaenda nikatupa hiyo madawa. Na mpaka leo nasinzia usingizi ya original yenye iko ya madawa. Mercredi nikarudia hapa. Nikamwambia Mungu, leo sitapita kubagonjwa. Ndabakia nyuma niombee na mimi bagonjwa. Na mshukuru Mungu sana, niko mzima, niko na amani na furaha. Kia pili nashukuru Mungu. Niliombaka kazi tangia 2016. Lakini leo nakuwa na juma 2 ya kazi, na mshukuru Mungu kwa ile tena. Umusi ndafisi indwi zibiri ndiko ndakora imani. Shukrani yangu naileta nyuma yenye nastahili Mungu. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko izi nahe zigize icyo zigufashije. Izi ni zimwe mu nahe, sinahe zose z'ivyo Yesu yakoze mu ishengo rya Hope Church. Yesu ariko arakora byinshi cyane mu ishengo rya Hope Church. Izo ni zimwe mu nahe, sinahe zose oya. Sini cya kabiri cyangwa icumi, ni nyinshi cyane z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengo rya Hope Church. Nawe turagwaye kaze, nawe Yesu akugirire neza, nawe Yesu akwiteho, nawe Yesu akubabare. Yesu arakeneye kukugirira neza, Yesu arakeneye kuba hafi yawe. Yesu arakeneye ko yoguha inyishu ibibazo vyawe. Nuko gusa nawe umenga uri kurasamara, nuko urabona iby'ubuzima bwawe. Hari gihe usanga uri kuritwararika ibindi bitajanye n'ubuzima bwawe, ariko ibijanye n'ubuzima bwawe ugasanga uri kuravyibagira. Ego Yesu arakeneye ko yogukiza iyo ngwara, Yesu arakeneye ko yoguha inyishu y'ico kibazo cyawe, ariko wowe uri kurisamaza ukuntu. Reka ndakubwire, kaze ku munsi wejo, nawe usengerwe. Kaze ku munsi wejo nawe usengerwe. Dusengera abantu ku buntu, atana kimwe tubasavye, nta ni faranga na rimwe tubasaba, nta ni kintu na kimwe tubasaba, nta niki cyangwa ikiri tubasaba, turabasengera ku buntu. Kandi tuko turabinginga ko mwoza tubasengere nkuko dusengera abandi, nabo bakagirirwa neza, nawe wogirirwa neza, nawe utabarwa, nawe Imana yo kwishura. Ego kaze ku munsi wejo tuma dufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4 n'iminota 45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10. Ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo Yesu akwiteho, Yesu akugire neza. Ntihagoye, ni mucara magahe urenganye ibarabara rya 11 aho mabisi asanzwe akatira, ucuja kwibarabara rikurikira biti rya 12, abandi bakagihita imbaho kuko hariho aho badandariza imbaho hanini cyane. Abandi nabo bakahita ku mabeni, ibarabara rya mabeni ko amabeni menshi arakunze kuhaca. Uginjiyemo gusijyo barabara ucubona urusengero ruri muri clôture, hariho portail ya bleu.
ndagwaye kaze rero ku munsi wejo nawe ntuzutangwe kandi uzushike kare kugira ngo ntuburi ibibanza byo kwicaramo kuko abantu benshi cyane bariko barafashwa bariko baratabarwa kandi ufashe bus biroroshe ufashe taxi biroroshe canke bajaji canke ikindi cyose kishobora kunguruza kuko abataximene benshi barahazi kuba mabahazanye abantu benshi cyane kandi bakabatahana batabawe rero nawe turagwaye kaze kugira ngo nawe ugirirwe neza menya neza ko tuko turiga muri ukwezi kwa 10 tuko turiga ikintu gikomeye cyane urazi ko abantu benshi batabizi ko mu mpera z'umwaka abantu benshi barapfa mu mpera z'umwaka usanga ari ama-accident abariyo impfu nyinshi rero turiko turiga impamvu ki zituma abantu benshi bapfa mu mpera z'umwaka kandi tukaca tukabihagarika hari abantu bavuga ati urupfu ntushobora kuruhagarika urupfu reka ndakubwire urupfu ni ikintu cumva ijambo ry'Imana rivuga ngo urupfu tuzorubwira ngo warupfuwe ngo uruboyi rwawe ruri hehe hari n'ikindi gihe uzamva ngo urupfu rutaraza ngo be uriteguye nuvuga ko urupfu ruragenda rukaza ahantu kandi yaduhaye ubasha hejuru y'ibintu byose turafise ubasha bwo guhagarika urupfu ruje mu gihe kitari cyo burya umuntu wese ari kure kuzopfa mu gihe azoba ataraza ariko umuntu wese apfa mu gihe kigeze izi mfu rero zikunze kuba mu minsi ya nyuma y'umwaka ni imfu ziza zakozwe n'abana b'abantu imfu ziza zikozwe n'abana b'abantu rero zijya zikozwe n'abana b'abantu ntiziba zarungitswe n'uhoraho ntiziba zirungitswe n'uhoraho kandi abarundi benshi barabizi ko ari abantu bapfa usanga agapfa mu gatapfuye ukazamva ngo ariko akoreshwa hanaka ivyo murabizi abarundi benshi barabizi abakiraho barabizi cyane izo mfu turazihagarika umuntu azopfe ku munsi we hageze kandi hageze murazi ko Imana ivuga imyaka y'umwana w'umuntu hari imyaka utegereza kuzoshitsa hari ikirundi kivuga ngo gukenyuka ntubure kure kukenyuka turasenga kugira ngo ntukenyuke ari gihe ushobora kuvyumva nabi niduhagarika urupfu Imana yateguye mugabo nabwo nyene turasaba Imana ko yo bihagarika bigakunda ko Imana irahagarika ibuka Ezekiya Imana yarahagaritse imongera imyaka 15 nawe Imana irashobora kongereza ikiringo cyo kubaho cyane izo ngwara mubona ziza mukabona ziza ari nyinshi cyane z'urusukirane zikaba zigomba kwica umuntu kandi ari ingwara itategerezwa kumwica ibuka Yesu abwira Maria na Marita ati ingwara siyo kumwica iyi ngwara siyo kumwica hari ingwara zo kwica hari n'ingwara zitari zo kwica mbwa ukazobona umuntu arapfuye kandi yani ingwara itarikwiye kumwica yari yo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro ariko ukazobona umuntu arapfuye ukazobona uwa waragiye ukazobona wewe ubwawe urapfuye hari igihe umuntu avuze urupfu abantu bumva umengana ibintu biba ku bandi bantu bidashobora kuba kuri we menya yuko abo bose bapfa imbere yuko bapfa bari bazima nkuko nawe uri muzima uno munsi umva bimeze neza ariko urupfu gasanga ruko radodora rukeneye ko gwinjira rukagomba ko igwinjira kandi rukinjira mu gihe kitari cyarwo hari igihe cyo gupfa nivyo hari igihe cyo kuvuka nivyo mugabe igihe cyawe cyo gupfa siki nimba wizera ko igihe cyawe cyo gupfa atari ikivuga uti amen mugabo nimba wizera ko uza gupfa muri iyi ndwi canke muri uko kwezi je ntumbaze ariko uko kwezi si ukwezi kwawe ko gupfa uyu mwaka si umwaka wawe gupfa oya kabisa abantu benshi bari kwaragira ingorane nyinshi cyane bagapfa mu mpera z'umwaka bapfuye impfu zidatahuritse kenshi uzahumva ngo impfu zikivunga ukazahumva ngo ama-accident ukazahumva naka yapfuye atagwaye ukazahumva ngo naka bamuhayishano ukazahumva ngo naka byabaye ukuna kuriya no kubera iki byama biba mu mpera z'umwaka gusa kubera iki bikunze kuba mu mpera z'umwaka nivyo turiko turiga rero turagwaye kaze nawe ku munsi wejo uzoze Yesu akugirire neza uzoronka ko kanya ntiwisamareko tuze dusenge tugusengere kugira ngo izo mpfu ziza zitari mu gihe cyazo uko gukenyuka nukuvuga gukenyuka nugupfa hataragera ugapfa utarabona nabuzukuru ibaze nawe umuntu agapfa ataranabona nabuzukuru hari n'abapfa bataranavyara hari n'abapfa bataranagira na mariage hari n'abapfa bakiri hari n'abandi sigura ko umuntu amaze kuronka abuzukuru ari kuri gupfa oya ari kure gupfa igihe ciwe kigeze igihe cyo kitaragera ntapfe
ego bijya uzamva ngo umuntu ngo bamwishe ngo umuntu byabaye ukungu umuntu ngo bamuroze ngo umuntu ivyo byose biba bikozwe n'abadayimoni kandi ivyo byose bituma umuntu apfa igihe cyo kitaragera. Nuze rero ku munsi wejo twiga impamvu abantu bapfa imbere y'igihe, impamvu abantu bapfa mu mpera z'umwaka ari benshi. Ego nk'ubu urabona ko turi mu kwezi kw'icumi, abantu benshi bariteguriye kuzopfa kumbure mu kwezi kumwe mu mezi abiri. Oya vuga ati simpfa ati no bivuga ego ikwijambo ry'Imana yatubwiye ko tutazopfa ahubwo tuzobaho kugira ngo dushimangire ijambo ry'Uhoraho, dushimagize Imana. Egome wewe nuri mu bategerezwa gupfa hataragera. Oya uri mu bazopfa hageze, kandi ndiko ndabikubwira ukabifata minenerwe. Urashobora kuba ari ucugurira radio ukavuga ati none no hamenya gute? Reka ndahakubwiye ntihagoye, ni mu Cyaramagahe ku 12 cyangwa kwibaraba biti ry'imbaho, ni hafi y'uruzi Gikoma. Ubwi wa taxi wa moto wa bajaji wikinga n'wiki aragushikana byoroshe. Ego cyane cyane ufashe bus muri ville uvuye nk'ahantu kure, ufashe bus muri ville ubibwira aho igushikana ama bus ikatira ku 11 uca utambuka iparcelle nka zingahe ugashikira ibarabara rya 12 ucujinjiramo ni barabara biti ry'imbaho ucujinjiramo kijinjiramo ucubona urusengero rurerure gutya ruri muri clôture hariho portail ya bleu. Dagwaye kaze rero ku munsi wejo ntiwisamare ko ubuzima burazimvye, ntiwisamare ko ubuzima burazimvye, ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Kaze tugusengere wumvise abo Yesu ariko aragirira neza. Ega nawe Yesu yokugirira neza, ega nawe Yesu yogutabara, ega nawe Yesu yobana nawe. Ego Yesu arifuza ko yokugirira neza, Yesu arifuza ko yobana nawe, Yesu arifuza ko yogutabara bigishoboka. Hari impamvu zatumye ugurura radio uno mwanya. Ego muri ijoro warushoboye kuja kugurura izindi radio, ariko muri uno mwanya kuba ugurura radio Voix d'Espoir bisigura ko ari Imana igomba kumenya ya makuru kugira ngo ivyo byose biriko biraguhiga. Sinzi ko birashika ahubwo ari bigwara biratahuritse, ukazumva gifatira ku mugongo, gifatira ku maguru, gifatira ku menyo. Umuganga umwe akakubwira ngo ingwara ngo yitwa gutya, uwundi akakubwira ati wa muganga yarakubesha ahubwo yitwa gutya. Uyu muganga akakubwira ati ntuzo wigera unywa umuti, uzohora unywa amazi gusa, amazi menshi hama bizohera. Uwundi nakakubwira ati wowe yakubwiye iby'amazi menshi yakubeshe ahubwo fata uyu muti. Waja ku wundi nawe akakubwira ngo yango ahubwo ngo ategerezwa kuzohora ujya imboga gusa, ibintu by'amavuta vutureke. Uwundi atamavuta ni wirire atahuze ubwo uzoreka umunyu. Ugasanga bariko baragucanganya kubera iki iyo ngwara igumihindagurika. Suko abaganga batabyigiye ngo batabizi, oya baravyigiye barabizi, ariko hagera muri iyi ndwi yangwa ari gahinduka, wagera mu yindi ndwi yangwa ari gahinduka, si ya yindi ya kare. Ugiye kwa muganga buniyo yindi gezweho, nuvuga ko izigenda zihindagura, ugasanga ni ingwara ziri compliqué zidatahuritse, kumbe ni ingwara zakozwe n'abana b'abantu. Ego ni ingwara z'abadayimoni, ni satana bagomba gukora ibigiwe by'amangetengete mezo kuna kuriya, bikaba bigomba ko mu kumisho w'umwaka uzoba wacikanye. Ariko ko wumvise no majambo ndagwaye kaze uzoze ku munsi wejo tuze tugusengere. Yesu aza gutabare, Yesu aza kugirire neza, Yesu aza kube hafi, uzobona igitangaza cawe. Ego urashobora kuba ugomba kubaza akabazo ukaba udatahuye ikintu canke kiriya. Ndagwi nimero zo mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 0803 68 09 0803 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Yesu abandanya kugirira neza, Yesu akube hafi, Yesu akwitwararike. Reka ndagwe programme yo mishengo rya Church ingene imeze. Nuvuga ko misi yose kuwa kabiri no kuwa kane guhera saa 11 kugeza saa 12 twama dufise amasengesho adasanzwe isaha imwe na Yesu, aho dusengera imitwaro itandukanye, tukanabohoza ababoshwe, tugasengera abafise imitwaro ikomakomeye n'isanzwe nayo nyine turayisengera. Kwa gatatu mu gatondo isaha 2 twama dufise amasengesho yo ku Karago.
ego isaha 2 niho utegereza kuba washitse ariko tugara umuryango saa 3 tugaye umuryango ntiture kuri urundi yinjira ko tuba twatanguye ibikorwa biriko birinjiramo neza nukuvuga ko dusengera abantu batandukanye bafise imitwaro itandukanye kandi benshi barabohoka muri ayo masengesho y'ukarago n'amasengesho ya afise inkomezi z'Imana kandi twama tubonamo ibitangaza byinshi cyane ego kwa Mungu rero twama dufise amiga 3 amiga ya mbere atangura isaha 2 amiga agira kabiri agatangura isaha 4:45 amiga agira gatatu akaba isaha 10 zuzuye neza ndagwaye kaze rero muri iyo programme kugira ngo nawe ugirirwe neza kugira ngo nawe utabarwe kugira ngo nawe Yesu akwibuke erega nawe Yesu yo kwishura abo bose bishuwe ni bafite amaraso atukura nkayi wawe none ko bereke utokwishurwa nawe Yesu agomba kugirire neza impamvu mumvirije radio no mwanya kugira ngo utabarwe nawe kugira ngo nawe Yesu akugirire neza ego kabisa ego vraiment nawe Yesu yo gutabara ndakwibutse inimero zo mu protocole ko ari 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 ego urashobora no kuba ugomba kubona n'umukozi w'Imana kugira ngo usengegwe urashobora kuba ugomba kubona n'umukozi w'Imana kugira ngo usengegwe uca uhamagara kuri izo nimero nyene kugira ngo bagushire kuri programme ego wocha uhamagara kuri izo nimero nyene kugira ngo bagushire kuri programme urashobora kuba ukeneye ko usengegwa wewe ku giti cyawe by'umwihariko ukavuga ati je ndakeneye kubana n'umukozi w'Imana ngo nsengerwe ndafise ikintu ngomba ko ndamubwira ndafise ikintu ngomba ko anyakira tuvugane ego uca uvuga no protocole nyene kugira ngo agushire ku rutonde kugira ngo usengegwe biraba byiza cyane kandi byo gufasha cyane ndagwaye kaze cyane ndakwifurije rero kugira ijoro ryiza ijoro ry'umugisha ijoro ryo kwitabwaho n'Imana ijoro ryuko Imana nawe ibana nawe ivugana nawe ejo uzinduke uza gusenga muri Hope Church ni mu Cyaramagahahe ego kujya 12 kwibara bita igimbaho ndagwaye kaze cyane niwisamareko iri joro kubera ijoro ryiza vuguti amena urota Imana vuguti amena ibibazo ntibisure kandi kugaruka mu izina rya Yesu vuguti amena Imana ikugendere muri ijoro Imana ivugane nawe urota inzozi nziza uzuravuga ati amena bya bindi byo gukangagurika bihagarare mu izina rya Yesu bya bindi byo kurota nabi bihagarare mu izina rya Yesu bya bindi byo kurota bapfuye bihagarare mu izina rya Yesu iri joro likubera ijoro ry'umugisha ijoro ry'akataraboneka ego ukingirwe n'Imana urugo rwawe rumere neza iri joro urugo rwawe ibe neza kabisa ego cyane Yesu aguhezagire mwari kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA wo mishengero rya Hope Church ni mu Cyaramagahahe kujya 12 abandi bakahita kumbaho abandi bakahita kujya mabeni Yesu akugiye neza nizere yuko ku munsi wejo naho woba uva kure umunsi wejo uzokwinanata uzoze kugira ngo utabarwe ku munsi wejo isaha 2 canke isaha 4:45 canke isaha 10 zo kumuhingamo bivana n'umwanya wawe ndagwaye kaze kwa kane rero kwa kane twama dufise amasengesho y'isaha imwe hamwe no kwa kabiri naho nyene ndagutumiye kugira ngo ntuzubure kuza isaha 11 gushika saa 12 muraza amasengesho singoma ngo abe menshi cyane mugabo uribuka ko isengesho rya Elia ryamaze umwanya muto mugabo ryaratibuye umuriro uzoze mu isaha imwe yonyene uzobona igitangaza cawe kwa kabiri no kwa kane twama dusenga isaha 11 gushika isaha 12 aho nyene mu Cyaramagahahe ego kabisa ndagwaye kaze twama dufise amasengesho mu gatondo ku bantu baba hafi yahajya ndagwaye kaze uzoruzindukana na Yesu n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu ego n'amasengesho meza cyane twama tuyagira kuva kwa mbere gushika kwa gatanu isaha 12 zo mu gitondo gushika saa moya ukaca wigira mu mirimo yawe ndagwaye kaze kugira ngo uzubone igitangaza c'Imana witwararikwe n'Imana Imana ikugire neza nibibagire ko twama dufise amasengesho y'ukarago yo kwa gatatu duhera amasaa 2 mugabo saa 3 tukaba twugaye ntihagire uwundi yinjira ko tuba turiyegereza Imana gushika isaha 7 ibitangaza byo byakoretse bari byinshi cyane intaye ziba zihari ziba ari nyinshi cyane ndagwaye kaze muri izo programme zose kugira ngo Yesu akugire neza ijoro ryiza Yesu abane nawe murakoze cyane Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Cyaramagahahe
wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.